Imana ishimwe, Imana ihezagire abakozi bose muri kino gitondo kuko baradufasha akazi katoroshe. Igihe cyose iyo turi ngaha kuri bonane niho nsubira kubona no kwibuka yuko aha hantu ari ahantu hato cyane, nkabona ko hatubanye ikibanza gito. Sinzi ko hari bonane tuzohava tuja muri stade kugira ngo haleluya twese tube twagukiwe bikwiye, ariko kandi ni wabona n'umuntu ahagaze umwanya muremure cyangwa umuntu akuze urashobora kumuha ikibanza, biraza kuba ari vyiza. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ndashaka uno munsi muri kino gitondo gufata umwanya wuko mvuge ijambo uyu mwaka rizoturongora mu myanya yacu canke muri uno mwaka uheze twarahagaze ku ijambo rivuga gushira Yesu imbere y'ikintu cyose. Niryo jambo twahagaze ko mu mwaka tuvuyemo turangije, twarariganiriye ko mu buryo bwagutse, ariko kandi ni ijambo ryatwibukije igihe cyose yuko Yesu iyo aje ubwa mbere mu buzima bwacu nico gikwiriye kandi nico kitubereye. Uno mwaka ijambo Imana yashize ku mutima wanje ni ijambo rivuga kwiyegurira Kristo canke kwiyegurira Kristo canke consécration. Uyu no mwaka wa consécration, uyu no mwaka wo kwishikanira Yesu, no mwaka wo kuba abiyiwe birushirije. Sinza kubisigura ko vyinshi cyane kuri uno munsi muri kino gitondo, ariko kandi ndaza kuvuga ibintu bikenewe, ibisigaye umwaka ugiye gutangura canke ko tugenda tuza mu mezi akurikira nzokwagura kuri iri jambo. Ndashaka kubona no munsi muri kino gitondo abakunzi b'ijambo ry'Imana biteze kwakira ijambo ry'Imana. Ndabizi kandi ndazi ko hari inyota idasanzwe y'ijambo ry'Imana igihe cyose. Ndashaka rero uno munsi kuvuga ibintu bike kubijanye n'iri jambo Imana yashize mu mutima muri uno mwaka tuzohagarara ko, kugira ngo wumve iciyumviro canke ijambo rigiye kuba ijambo rya meditation, kandi rigiye kuba ijambo duhagarara ko mu gusenga kwacu uno munsi, kandi ijambo uzokwiyumvira ko ugafata umwanya ukagiyumvira ko, kuko ari ijambo rikomeye. Kandi uretse ko ari ryo tuvuga ko kuri uno mwaka, ni ijambo nyene ry'Imana rivugwa ko igihe cyose. Yesu ashimwe cyane. Kino cambere nshaka guhera ko imbere yo gusoma kuri rino jambo, ndashaka guhera mu gitabo ca Samueli wa kabiri igice ca 6 ku murongo wa 6. Samueli wa kabiri igice ca 6 ku murongo wa 6 niho nshaka guhera gusoma. Bashitse ku mbuga ya Nakoni, uza atuma ukuboko ngo asame isanduku y'Imana, kuko inka zari zitirimutse. Maze uburake bw'Uhoraho buziriringira Uza, aca amutsindaho nyene, amuhoye ico gicumuro, agwa ngaho iruhande y'isanduku y'Imana. Bibabaza Dawidi ko Uhoraho yahwikiye Uza. Aho hantu haca hitwa Peresi Uza kugeza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi acategwa n'ubwoba n'Uhoraho, aravuga ati, mbega isanduku y'Uhoraho byoshoboka bite kwiza iwanje? Nuko iyo sanduku y'Uhoraho Dawidi ntiyakunda kuyijana iwe ku mugwa wiwe, ariko ayikebereza kwa Obed-Edomu umunyegati. Stop. Haleluya. Iri jambo ntiri gutera ubwoba ko duhereye ku bintu by'abapfuye, si ku mwaka wawe sico mvuze, ariko ndashaka gusobanura gato ikintu iyo caba ceguriwe Imana canke iyo umuntu yaba yeguriwe Imana, yiyeguriye Imana canke yeguriwe Imana. Iri jambo consécration canke consacré, ikintu kiri consacré ni ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya. Igihe cyose ryakoreshwa rigomba kuvuga ibintu vyatanzwe, ibintu vyahawe Imana, ibintu vyashobora guhabwa Imana. Imana yashobora guhabwa ibintu, Imana bashobora kuyiha abantu, kuko yari yarabwiye Mose ngo abana b'imfura banyu bazoba abanje, abana ba mbere bazoba abanje. Niko Uhoraho agize. Si ico gusa, ariko Imana yarabwiye Mose
iravuga ngo n'ivyanyu vya mbere bizoba ivyanje. Iravuga ngo ivyimburwa vyo mu mirima yanyu vya mbere bizoba ivyanje. Muri iri jambo ryo kwegurira Imana niho havamo n'ijambo ikigira 10, kuko Imana yavuga ngo ica 10 canke igice kimwe kuri 10 c'ivyawe kizocika ivy'Imana. No kuvuga ngo hashobora kwegurirwa canke hashobora gushikanirwa Imana ibintu. Iyo ikintu gihawe Imana canke ikintu yo cegukiwe Imana, iyo inzu, umuryango, ikibanza, itongo, abana, ikintu cyose caba ceguriwe Imana, nta kindi kintu cashobora gusubira gukora. Ndabaha akarorero, mu isezerano rya kera nta gikorwa canke nta gikoresho na kimwe cashobora kuba kiri nko ngaho imbere gikora mu nzu y'Imana hama ngo gishobore gukora ibindi bintu ahandi hantu. Ikintu cyose caba gihawe Imana nta kindi casubira gukoreshwa. Ubwo mwanya nyene cacika ikintu cejejwe, cacika ikintu gitunganijwe, cacika ikintu kiri sanctifié, kiri consacré. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Bisobanura ngo naho caba ari igikoresho gisanzwe canke akaba ari umuntu asanzwe ava mu muryango usanzwe, iyo Imana yavuze ngo uyu mwana acitse uwanje canke Imana yavuga ngo uyu acitse uwo gukora ivyanje, ni ukuvuga ngo uwo muntu yaba ahejeje gucika ikidasanzwe. Muri uyu mwaka mu gutahurira ijambo no kugendera muri iri jambo, ugatahura yuko wewe nimba wiyeguriye Imana uri udasanzwe, uri igikoresho kidasanzwe, bizokugira special kubwo gutahura ico wagizwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Rero iyo ikintu bagihaye Imana, bakagishikanira Imana, bakagiha Imana, nticasubira gucika ikintu giharugwa mu bindi. Vyumvikana ngo iyo umuntu ari uw'Imana ntiyasubira kandi gusubira kuboneka mu bindi bintu canke mu bundi buzima abandi bose babayemwo, uretse ko yabandanya gufungura no gukora ibikorwa vyiwe, ariko ubuzima bwiwe bwaba ari ubuzima budasanzwe. Imana ibukontako, Imana ibuharurako. Bwana sifiwe sana. Nashimye kubasomera aka karorero ko mu gice ca Samuel. Umunsi umwe isanduku y'isezerano yari ivuye aho yari ivuye mu Bafilisitiya igarutse muri Israeli. Igihe isanduku y'isezerano yari igarutse, iyi sanduku y'isezerano yari ikozwe mu mbaho, yari ikozwe mu bikoresho bisanzwe, yari igikoresho gisanzwe kiri mu bintu abantu bashobora gutora ngaho mu ishamba canke mu ibarabara. Ariko kandi iyo sanduku kuko Imana yari yaravuze ngo ni igikoresho kidasanzwe, iyi nkuru twasomye tubonye ngo umuntu yayikozeko ngo umunsi umwe yari kiragenda imera nk'ishatse gukoroka, nk'uko ihotuhu ngaha yomera nk'igomvye gukoroka. Nuko murangivuga abantu b'Imana, mu bisanzwe iyigombye gukoroka ndisuri ko mwese ngaha mwoplonja n'abatarabakeperi ngaha mwoplonja kugira ngo ntikorokere hasi, sivi? Rero Bibiliya ivuga ngo umunsi isanduku y'isezerano yari igiye kugwa, uyu muhungu aza yirukanka aza kuyisama, ariko ngo aje kuyisama akiyisama aho nyene ngo Imana iciramwica. Kubera ko Imana yamwishe, ngo Imana imaze kumwicira aho kuko afashe isanduku y'isezerano, ngo Dawidi biramubabaja avuga ngo Mana kubera iki wishe uyu muhungu kandi igikorwa akoze ari ciza kandi cumvikana. Uyu muhungu mu gufata isanduku ntiyari akoze ikintu kitabaho, ntiyari akoze ikintu kibi, nawe wobibona woyisama. Ariko kuko isanduku cari igikoresho gitunganijwe kiri consacré, kuri bene ivyo bikoresho Imana rero yashizeho amategeko abagomba kubifata n'abatagomba kubifata. Si umuntu wese yashobora gufata iyo sanduku, si umuntu wese yashobora gukora kuri iyo sanduku. Murabizi isezerano rya kera ritwigisha karakteri y'Imana canke kameremere y'Imana, ingene Imana imeze. Twese dusomye umurongo twokumva umenga Imana iri méchant, ni bande bumva kumenga Imana aha hantu kameme yari exagere. Nimutinye kubivuga na Dawidi yarababaye, siko? Dawidi yari afise objectif yo gutahana isanduku, ariko abonye ivyo yavuze ngo Mana ntayo ntahana
nimba ari ibyo uzonkorera muyitwara ahandi hantu ariko ndashaka muhomarke iki kintu kitwigishe uno munsi muri kino gitondo. Imana yagombye kwerekana yuko nta implication émotionnelle n'imwe ikenewe quand il s'agit y'amaprincipe y'Imana. Iyo hageze ukuri kw'Imana, emotion ntizijamwo, ibigumbagumba ntibijamwo, logique zacu ntizijamwo. Uno munsi ndagomba kubabwira muri kino gitondo kimwe mu bintu biriko birica abantu, kandi numva Imana igomba gukosora ku bantu bashaka kwakirira ijambo muri uno mwaka canke tuzojana muri iri jambo canke bakaryiyumvirako. Imana iriko iragomba guhagurutsa ishengero ritahura logique, ritahura ivyimviro vy'Imana, ritahura ingene Imana ibona ibintu. Ni bande bariko baranyumva uno munsi muri kino gitondo? Haleluya. Imana igiye guhagurutsa abagabo n'abagore, Imana igomba guhagurutsa abantu. Imana igiye kugabanya faiblesse, kuko ntibaza kwira ijambo ari abantu bose baryakira, ariko ku muntu wese azokwakirira iri jambo rigiye guhindura ubuzima bwawe mu rugezo rudasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Asangwa isandugu yashikirijwe Imana, atari umuntu wese apfa uko ayikozeko, atari umuntu wese apfa ico ayikoresheje. A plus forte raison, abantu no munsi mwicaye muri kino gitondo mwihaye Imana, mwihebeye Imana, mwiyeguriye Imana, mwabaye consacré, mufise agaciro karusha akisandugu, murahambaye kurusha isandugu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka nakubwiye no munsi muri kino gitondo, nuwo gufata uko adakwiye kugufata, Imana yomugira nkuko yagize Uza igihe yafata isandugu uko adakwiye kuyifata atabibereye. Yesu ashimwe cyane. Asanga Imana yarahaye agaciro isandugu. Ndaje kubabwira no munsi muri kino gitondo ngo twebwe turarusha isandugu, kandi Imana ntigikoresha isandugu gisezerano, ariko Imana yavuze ngo mwebwe mwacitse ingoro za mpwemu yera. Nico gituma utilité yanyu, ico mukoreshwa, ico mumaze n'ingene mufatwa bigomba kuba exceptionnel, kuko Imana yabagize abantu exceptionnel. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero Imana yari yarashizeho amategeko ingene ibintu biri consacré bifatwa, ingene ibintu vyeguriwe Imana bifatwa, ico bidakoreshwa, uko bifatwa, uko bigira gute. Akantu kose kaba katanzwe mu nzu y'Imana, n'Imana yarabwira n'abaherezi ikababwira ati ivyo bantangiye bizokora iki, bizogenda uko. Byumvikana mu yandi majambo ngo ikintu gihawe Imana yaragishirako attention. Imana yari affectiona ku kintu cayishikaniwe, igashiraho principe. Ibi bintu byose Imana bayishikanira bigacika ivy'agaciro kandi ari ibintu. Uno munsi muri kino gitondo nje kubabwira ngo igihe twakizwa twacitse ihanga ryihariye, ihanga riri consacré, ihanga ry'Imana bwite, atayindi melange nimwe ubuzima bwacu bwemerewe kujamwo. Amen. Haleluya. Usomye mu Petero wa mbere gice ca kabiri ku murongo w'icenda, Petero wa mbere gice ca kabiri ku murongo w'icenda havuga gute? Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe yiyabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabavana mu mwijima, ikabashisa mu muco wayo utangaje, ikabatwara mu muco wayo utangaje. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko mweho muri hanga ryatoranijwe. Bwana sifiwe sana. Vuga uti ndi hanga ryatoranijwe. Murabizi ikintu caba cahawe Imana canke kikaba consacré, ni Imana yaba yagitoye. Imana yarabwiye Israeli ngo imfura zanyu zizocika izanje. Nukuvuga ngo ni shwa y'Imana yuko abana b'imfura muri Israeli bacika abana bayo. Imana yaravuze ngo muzonshikanira iki niki. Nukuvuga ngo ni Imana ya determina ico bayiha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo si twebwe twatoranije Imana, ariko Imana niyo yadutoranije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni bande bazi no munsi muri kino gitondo ko Imana ariyo yadutoranije? Haleluya. Amen. Kuko rero Imana yaduteranije ngo ariko mweho muri hanga ryatoranijwe.
ndashaka kubabwira umunsi muri kino gitondo shengero ry'Imana turi hanga ryatoranijwe, ni ukuvuga ngo turi shwazi, turi umugeni, tumeze nk'umuhungu yacaguye umukobwa, tumeze nk'umuhungu yambitse bage ya fiançaye umukobwa akamutoranya mu bandi bakobwa bose akamwambika bage, ijya bage ya fiançaye amwambika, ijya declaration amukorera apfukamye cyangwa kubise kiribite, sizigene bigenda hamwe n'ahandi, ariko kandi ijya bage amuha, Bwana sifiwe sana, kijya kintu amuha kivuga ngo ndagutoranije mu bandi bakobwa bose. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ariko mweho muri hanga ryatoranijwe. Ndashaka uno munsi muri kino gitondo mwimenye nk'abakobwa batoranijwe na Kristo, mwimenye nk'abakobwa Yesu yatoranije, yaratwambitse bage, yarayidushizeko, yarayiduhaye, yarayitwambitse. Umunsi yatwambika bage twacitse abiwe, kandi si nivyo gusa, Bibiliya ivuga ngo yaradukoye amaraso yiwe, na dote yaramaze kuba. Hagati ya dote na mariage hariho iminsi mikeya ihera. Hagati ya dote ya Joseph na mariage ya Joseph na Maria hariho umwaka warinze kuhaca. Iyo batwambitse bage ya fiançaye, iyo batwambitse ibage ya dote bagatanga inka, ntibaca badushikiriza mariage nticubwo ubwo nyene, hariho ikiringo gihera. Ndaje kubabwira ngo mwese abari ngaha mwakijijwe muri mu kiringo cyo kurindira mariage, murindiriye mariage, ariko naho murindiriye ko mariage izoba mwaramaze kuba dote. Bwira umuntu mwicarane yakije uti uri dote, mubwira uti warakowe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubona abakowe bari ngaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mumbariza uti mbe yo haheze dote bica bigenda gute? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urazi yo dote yaheze ingene bica bigenda, uretse kuno munsi abantu babitegura kare. Iyo dote iheze, ndigenda babwire ngo la fiancée canke la future épouse mu mico imwe mariage bayabaye, ça dépend n'imico tuvamo. Muriko muranyumva gashengero ry'Imana. Urazi iyo dote yabaye ibikurikira. Iyo dote yabaye abantu batangura gutegura mariage. Ndagomba kubibutsa shengero ry'Imana, naho bamwe muri twebwe dusamaye, dote yarabaye. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ndaje kuri kubwira kugira ngo ndakumenyeshe yuko mu Kristo mwene data uri ngaha tugira amahoro. Tugira amahoro. Tugira amahoro mu gihugu cyacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndaje kukubwira wowe wabaye dote, hagarika gusamara. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo hagarika gusamara. Kubera iki? Kuko warakowe. Iri jambo riraje muri uyu mwaka kugira ngo ritugire gute? Ridushire ku murongo, ritwalinye. Iri jambo riraje muri kino gitondo muri uno mwaka wa 2022 kugira ngo rigushire ku murongo. Iri jambo riraje kugira ngo rituzane ku murongo, aho dutahura yuko twebwe turi abantu bamaze gukobwa, turabakobwa batakira abandi bahungu bose barengana. None ndababazega abantu b'Imana, ntimuce mumbwira ibi Bujumbura, Bujumbura sivyo shaka kuvuga, shaka kuvuga muri temps normal. Mbega umukobwa bamaze kudota agoma twengera abahungu bose barengana ngo nibagire ico bamubarira. None ni bande bazi yuko ishengero rya Kristo ryo mu bihe vy'iherezo riguma ritwengera abandi bahungu? Iyo umukobwa amaze kuba dote, iyo bamaze kumukwa, atangura gushira ivyimviro vyiwe ku murongo. N'umuhungu yamaze gukwa, urabizi ari umuhungu wa vrai, apana b'abahungu bo muri no myaka ntashatse kuvuga ko cyane, ahagarika n'ibintu byo gufitira n'abakobwa. Hari abantu b'abahungu uza gusanga kenshi abakobwa babita ngo baby cyangwa bamwita shu bagira gute, ariko iyo yamaze kudota naho yo bari umugafere muri iyo minsi basi mikeya ari yalinya ari fixa. Haleluya. Akamenya ngo ibintu byarahindutse, akamenya ngo nibapfuko bamufashe. N'abandi bakobwa bahora bamukinisha bakamenya ngo uyu yarakowe canke yarakoye ari fiancé, babona na wa mukobwa arenganye, bamwe bakanibwira ko yabaravye urujisho, atanugo yabaravye. Kubera iki? Kuko ibintu byose bitangura kwiyalinya kuri situation yahejeje kwipasa, kuko mu kuba dote yabaye consacré. Yacitse fiancé wa Nahimana, yacitse fiancé wa Ndikumana, yacitse fiancé
wanaka kuko yamaze gucika fiance wanaka ari consacré areguriwe ni propriété privée nta kiganzwa nibakimusifura bose nibakimuhamagara bose yacitse wanaka. Ndaje kubabwira shengero ry'Imana guhera umunsi twakiriye Yesu Kristo twabaye consacré, ibintu byose nibikwiye kuza biradusifura. Iyo ni manque ya education, uko nuko uburindero. Kandi niba ubona ibintu byose bigusifura umenye yuko ubuntu bwihabwa. Nimba ibirobezo byose bikigusifura uridote wisuzume. Reka nakubwire ikintu gishikirijwe, ikintu ceguriwe Imana cyangwa undi muntu, abandi bose baramenya ngo à ne pas toucher. Shengero ry'Imana, unyemerere mvuge ngo bamwe hano muri kino gitondo, uyu mwaka ntiwakubereye umwaka urangiye duhejeje, ntiwakubereye umwaka mwiza wo kugendana n'Imana. Ndashaka uno munsi muri kino gitondo tugire umutima wo kwinegura, hama turabe ngo vy'ukuri mbega uyu mwaka nagendanye na Kristo nkuko bikwiriye, najanye n'Imana nkuko bikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Ariko nimba usanga hari ahantu, haba mu vyimviro vyawe, haba mu bugombe bwawe, haba muri emploi du temps yawe, haba muri utilisation yawe y'umwanya n'ikindi kintu cyose, nimba hari ahantu uraba mu buzima bwawe ukavuga uti sinabaye fidèle au fiancé, sinabaye fidèle à mon fiancé, sinabaye fidèle kuri wa undi yankoye, uhitemo no munsi muri kino gitondo uvuga uti Mana ndashaka yuko umwaka wa 2022 ndakubera vraiment une fiancée, umukobwa umugeni yiyeguriye wowe gusa, ataraba handi, atakuvanga, ariko kandi ari ready, ari prête kuzogira mariage, arindiriye umunsi wa mariage. Haleluya, amen. Urabizi umukobwa afise abagenzi beza agiragire mariage, navuze ngo abagenzi beza. Iyo wabaye dote canke wakowe, warubizi abantu bose bagukunda bakwegera, canke iminsi yuko imbere yuko ukobwa abantu bose bakwegera bakubaza ngo uwo muhungu ninde, uwo muhungu uramuzi. Bashaka kuveya no kuba sûr yuko umuntu mugiye kubakana wavyimviriye neza. Abandi baraguhanura, abandi bakakubaza uramuzi, abandi bakakubaza iki, abandi bakaza bakavansa. None warakwije ibintu, none urafise ibintu byose byo mu nzu. Abantu bose batangura kugufasha kwitegurira ujya munsi. Nande ndaje kubabwira nanje muri kino gitondo, nanje uyu mwaka ngiye kubafasha kwitegurira mariage ya mwebwe na Kristo. Kuko iyo umuntu agukunda waramaze gukobwa, inkwano yaramaze gutangwa, abagukunda bose bagufasha kwitegurira mariage. Haleluya. Abantu babi baba bandi niyo bakubwira ngo wazi ko Jacqueline yakumbajije, urazi ko Parfaite yakumbajije, ngo mbega ngo ari sûr, ngo ari yangaje, uravyumva ngo none ngo uramuhevye, ngo ngo biraheze. Abandi bakaza ngo none ngo vraiment ngo na Eric ni mukivuga nawe yaraba neza. Abo n'abagenzi bafo, kandi abo turabuzuranye mu mashengero, batwendwiza muri erreur, batuvana hafi y'Imana, batubuza kwiyangaja. Ariko ndagomba kubabwira ngo iri jambo ni rininiya riragutse, ariko ndagomba kubabwira ikintu kimwe ngo uyu mwaka ndashaka dufata ingingo, najewe ndagomba kuyifata yo kuvuga ngo Yesu ndagomba kukwiyegurira kurusha uko nakwiyeguriye, ndagomba kukwiha, ndagomba kuzana ubwenge bwanje, ubushake bwanje, ivyimviro vyanje ndavyajuste kuri wewe, kuko ari wewe tuzogira mariage. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero uyu murongo watubwiye ngo mwebwe muri hanga byatoranijwe, vuga uti naratoranijwe. Uyu mwaka ugende wibuka ko Imana yagutoranije. Kindi kigira kabiri muri iri jambo nyene yavuze ngo, uravyumva, un peuple acquis. Murabana Imana yironkeye, turabana Imana yironkeye, un peuple acquis. Imana yaratwironkeye, Imana yaradutangiye ikiguzi gituma ta kindi kintu na kimwe gikwiye kubangikanywa n'Imana mu buzima bwacu. Haleluya, amen. Yohani 12 ku murongo wa mbere
kugeza ku murongo wa 5. Jean chapitre 12 verset 1 kugeza kuri verset 5. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika igashika, Yesu aja i Betaniya, niyo Lazaro yaba, umwe Yesu yazuye mu bapfuye. Baramuzimanira, Marita yarahereza, kandi na Lazaro yari umwe wo mu bicaranye nawe basangira. Maze Mariya yabira ingero y'amavuta atamirana y'igiciro kinini cyane y'agati kitwa narada, ayasiga ku birenge vya Yesu, abihanaguza umushatsi wiwe, kandi inzu yose itamiranamwe ayo mavuta. Ariko Yuda Iskariyota, umwe mu bigishwa biwe, uwagira azamugure, aravuga ati, ni iki cyatumye ayo mavuta ataguzwe idenariyo 300 ngo zihabwe aboro? Haleluya. Ndashaka mubone igicapo c'abantu bashobora kwicara hafi ya Yesu. Haleluya. Wewe uravye muri iyi nkuru, Bibiliya itubwira ngo uyu Mariya, igihe abandi bantu bose bari bicaye impande ya Yesu, bari ku meza ya Yesu, uyu munsi ndagomba kubabwira ngo ndasenga ngo Imana idufashe tugende tuvida igitigiri kinini c'abantu bakurikira Yesu ukutariko, kugira ngo igitigiri c'abakurikira Yesu uko bikwiriye kigende kiragwira. Yesu ashimwe cyane. Nukuri muri kino gitondo, naho turi benshi dufise ibidusamaza vyinshi, ndashaka iki kintu tucimvirire hamwe. Bibiliya ivuga ngo mu bindi bitabo ataraha twasomye, Bibiliya ivuga ngo Yesu, Simoni yari yatumiye abagenzi biwe. Nukuvuga ngo yari banke ikomeye, hari imeza ikomeye, hari ivyiza vyinshi, hari ubwoko butandukanye bw'abantu. Abo bantu bose bari baje kugira ngo bihweze Yesu. Aba bantu bose ubiravye bari bicaranye na Yesu. Ariko muri kino gitondo ndagomba kuvuga ngo turashobora kuba twicaye aho Yesu ari, ariko vy'ukuri imitima yacu iticaranye na Yesu. Bibiliya ivuga ngo aba bantu mu kwicara aha hantu bicaranye na Yesu, bariko baramuganiriza. Bibiliya ivuga ngo hinjira uyundi mugore. Uyu mugore yaje akinjira muri iyi assemblée, muri iyi salon, muri iyi dîner yari kiraba. Uyu mugore niwe yaje gushiraho ubudasa hagati y'abantu begereye Yesu. Mwari mubizi bantu b'Imana, iyo ibintu tubiraba ukungene biboneka, biragoye kumenya ivyakwere n'ibitari vyakwere. Ariko uyu mwaka ndasenga n'ukuri je mu mutima wanje, ndumva mfise umutwaro, ndizera, nditeze. Uyu mwaka ndasenga kugira ngo wewe wiyegurire Imana. Wiyegurire Imana. Ntiwicare gusa aho Yesu ari. Ntiwicare aho Yesu avugwa gusa. Ntube mu kibanza aho indirimbo z'Imana ziririmbwa gusa. Ntitube ngaha gusa nkuko nyene turi ngaha. Ariko ndasenga ngo apa kwicara autour de Jésus, ariko ndasenga kugira ngo Imana iduhe kugira imitima iri dévouée, iduhe kugira imitima yiyeguriye Yesu, iduhe kuba abantu bishikaniye Yesu complètement et totalement. Bantu b'Imana ngira nababwire ngo ikintu cyose ukora partiellement, ikintu cyose ukora à moitié, urahomba. Ikintu cyose ukora ntugishitse, ikintu cyose ukora ntugikore parfaitement, canke ngo utande vers la perfection mu buryo bwo gukora ikintu cyose. Bantu b'Imana ngira ndababwire, gukizwa ugakurikira Imana ariko ukaba mu Mana ntube mu Mana, ukinjira ntiwinjire, ngira ndababwire ngo nta kintu kiri fatigant nko gukurikira Imana utayihebeye. Ndakunda kuvuga, ndakunda terme yo muri Eglise Catholique ivuga kwihebera Imana. Rero mpindure mvuge ngo uyu ni umwaka wo kwihebera Imana. Yesu ashimwe cyane. Kwihebera Imana ni ukuvuga ngo biri volontaire, ni wewe udesida kwihebera Imana. Uyu mugore ngo ashitse ku birenge vya Yesu, yahevye parfum yiwe, yahevye ivy'agaciro yari afise, abisuka ku birenge vya Yesu. Yesu ntavyo yasavye, Yesu ntavyo yategetse. Abari ngaho nta na kimwe bari bamuhaye. Bamwe bariko baratwenga, abandi bariko baramubaza ibibazo, abandi bariko baramuraba. Baraho, ariko uyu mugore we washitse akabona Yesu, kuko yari yahishuriwe icarico umugabo mwicaye imbere, ngo acinjiriye umugore. Bibiliya imwita umugore w'umumaraya, ngo arashika amusuka ko amavuta yiwe, amuhebera ubutunzi bwiwe. Nta mupastori yigishije gutanga, nta muntu yarinze kumenya ngo tanga muzoronka, tanga bizoca bigena gute. Narinzi ko Imana ije iyi myotsi
uko uravyumva reka rindira begisujiri danger. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu numwe muriko muranya bagashengero ry'Imana, nta muntu numwe uyu mugore yamubwiye ngo bagize gute ngo baca bamuha. No, shengero ry'Imana, iyo uhuye n'abantu bari consacré ntaco bababwira. Iyo uhuye n'abantu bihebeye Imana, iyo uhuye n'abantu biyeguriye Imana, nta motivation, ntubashusha ngo bishushe. Nk'ubu hariho nk'abantu no musi kuri uyu mugoroba bariko barivuga ngo barivye kuvuga ngo nibadushusha. Reka nababwire ikintu kimwe, ico gihe kirakwiye kurangira aho dushaka gushushwa nk'imoteri, kuko imoteri niyo bashusha, ahantu hakanye niho bashusha. Ariko kandi aho tuza tukavuga ngo ibi bintu ndagomba kubikora bishushe bidashushe. I love Jesus. Yesu ashimwe cyane. Ndakunda umufiance wanje, ndakunda Yesu. Si ambiance bantu b'Imana, ega ari gihe twihenda tugasanga rimwe na rimwe tuko turashira pression ku baririmbyi canke abaririmbyi bareko barihenda, bareko bagira animation. Aha ntitwaje kugira animation, aha ntitwaje kubashofa, aha anya si karaoke, aha anya sa hano kuvuga indirimbo za kera ngo mose utashakoroka ngo inyibutsa mama ngo oya. Aha anya n'ahantu h'umugeni yabaye consacré, ari imbere ya fiancé, ariko aramusuka ko amavuta, amukunda, amushaka. Ntaco bitwaye uko performance kuri podium imeze, ariko igikonta nuwo turiko turavuga, nuwo turiko turimvira, nuwo turiko turashira hejuru. Ndasenga ngo uyu mwaka itwongerereze dimension ya consécration, kugira ngo ivyo dukora byose tubikora tutari muri réponse y'ivyo abandi badukoreye, ariko tubikora ari résultat ya révélation, tubikore ari inkomoko yo guhishurirwa. Haleluya. Uyu mugore yaraje arasuka amavuta yiwe, amavuta y'igiciro. Abantu bose bari botura ati uyu mugore ariko arasuka iyi parfum. Hari ama parfum wumva ku bakoneseri muri ngaho ugacumenya uwayiriwe no wayikoze, ukabuzi ukigugwa $200 $250, ukabuzi ukigugwa. Uravyumva abakoneseri bona sifuye sana. Abantu barumva ingene iyi parfum uyu mugore ariko arasuka, kuvuga ati uyu mugore ariko arasuka fortune ku birenge vy'uyu muntu twe turiko turasangira w'umujama. Ariko kandi auditoire uravyumva simwe, uravyumva muri foule ibintu birasa, ariko muri fond ibintu ntibisa. Muri fond igishiraho différence, c'est le niveau de consécration. Nishiraho différence hagati y'abicaye impande ya Yesu n'abariko baramwadora vya vrai, n'abariko baramubona vya vrai, n'abariko baramubwira. Uyu mugore ariko arabwira Yesu ati ibintu byose mfise vy'agaciro nsanze wowe biruta agaciro, nico gituma je déverse tout sur tes pieds, kuko tu n'es comparable. Nta kintu na kimwe, tu n'es pas comparable. Nta kintu na kimwe no gukompara, sino no gukompara na fortune fils, sino no gukompara na parfum, sino no gukompara na ma economy yanje nagize. Wewe ko ndakubonye ndakugize uwa mbere, ivyo nagize ivya mbere ndabisutse kuri wewe kugira ngo ndabisumete ku birenge vyawe, kandi reconnaisse ko toi tu es le premier. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu mugore Bibiliya ivuga ko yari umumaraya, ariko kandi Bibiliya ivuga ngo uyu mugore ubuzima bwiwe bwose yakurikiye Yesu. Ntiyasubiye kumenyekana mu mwuga wiwe wa kera, ariko abantu basigaye bamumenya gusa nk'umuntu yakurikiye Yesu, nk'umuntu yiyeguriye Yesu, nk'umuntu yihaye Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ninde yumva yuko Yesu amerita ko tumwiyegurira sans partage? Ninde yumva yuko dukwiye gukura abahabara mu rugendo rwacu rw'impwemu? Siko iyo ni sens figuré, si sens propre. Yesu ashimwe cyane. Iyo mvuze ngo abahabara ni ibintu byose qui font compétition à ta relation avec le Seigneur. Ni ibintu byose bikonkuransa Imana yawe, ni ibintu byose bigusangiye n'Imana. Imana, uyu mufiance yatwambitse bage, uyu mufiance uravyumva yadukoye n'amaraso yiwe. Nta kintu na kimwe dushobora kumushira muri competition. Ni ambiance y'iki gihe, ni inyota ya kashe, ni ibintu byose twifuza gushikako, ni amambition y'ubuzima bwacu, ivyo dushaka. Nta kintu na kimwe. Ndaje kuvuga ngo uno munsi Yesu nta mu concurrent afise, nk'uko indirimbo zibivuga. Ndaje kubikubwira no kubikwibutsa muri kino gitondo, Yesu uyu mwaka ntazagire competition n'umuntu n'umwe.
umviriza ingene ba Yuda bavuze ngo ayo mavuta umusutse ko n'ay'igiciro, ariko Yesu arabahindukirira biramutangaza. Why? Iyo umuntu ari hafi ya Yesu abona amahera, gabanya hotuhu yanje please, gabanya hotuhu, yigabanya. Uravyumva? Iyo umuntu ari hafi ya Yesu abona ibintu, ntazopfa uyu muntu afata vya bintu akabimuha. Muriko muranyumva? Iyo abantu bakwegereye, iyo abantu bari mu ishengero barondera Yesu bakamubonamwo ico azobaha, birabagora gutahura wa wundi afata ivyo yamuhaye canke ivyo afise akabimusukako. Igitandukanya aba bantu saho bicaye, igitandukanya abantu ni degré ya consécration. Reka mvuge iki kintu. Mu isezerano rya kera, abantu ba kera, Imana yari yarabategetse ngo aba esclave banyu canke abaja banyu inyuma y'imyaka 125 canke 50 muzohore mubarekura. Ndategetse umuntu wese, kuko mu migenzo ya kera umu esclave yari uwawe, wari umufise ko uburenganzira bwo kumubeshaho canke ukamwica. Ariko Imana irabwira Mose ati ndashizeho itegeko hagati yanyu, naho muzoba mufise abaja bakabara banyu, bazoba banyu pendant 25 ans, bazoba banyu pendant 50 ans. Imyaka 50 iheze, abahora ari abanyu ntibazoba bakira abanyu, muzotangaza umwaka wa liberté, muzomenyekanisha yuko barekugwa bakagenda bakaronka liberté. Sinemera n'Imana, ndi Imana, sinemera ko umuntu azoba umuja ibihe vyose. Nihahera imyaka ingana gute, mubarekure n'abana babo n'abagabo babo n'abagore babo bose bagende, mubarekure, murondera abandi bashasha, ariko abo mwamaranye iyo myaka mubarekure. Ndiko muranyumva? Amen. Ariko Imana irashiraho exception, iravuga ngo nimwabarekura bakagenda bazoba babaye libre, naho muzohura ntimuzosubira kubafata, bazoba bacitse abantu bidegemvye. Kandi nta nundi muntu azosubira kubafata ngo aciye abafatira mu ibarabara ngo bavuye kwa Eric ngo abafatiye kwa Ezekiel. No, nibaba libre bazoba babaye libre, siko? Ariko Imana iravuga ngo ariko nivyashika hakagira umwe mu ba esclave banyu mudesida kwaba libre, arekugwa akaba uwidegemvya, hama amaze kuba uwidegemvya akagira gute, akavuga ngo jewe boss je ndagukunda, naho ndekuye n'umuryango wanje, twaraye turabivugana n'umugore wanje, twe naho dushaka kuja, naho duhaye liberté, twe dushaka kuguma turi abawe. Muriko muranyumva? Ngo ico gihe uyo onya kuko abihisemwo kutaba uwidegemvya, ico muzomukorera muzoca mumugumana kuko yabihisemwo, hama muzoca mukora iki, muzoca mufata ugutwi kwiwe mugutware kuri piliye y'inzu, hama muguhonde, mugutobore, mugushiremo igitoboro nk'ihereni, uravyumva, igitoboro kinini, hama ico gitoboro kizokwerekana yuko ari umuntu yahawe umwidegemvyo, aranka kwidegemvya kuko ashaka kwa partena kuri boss wiwe. Ati uko niko muzobigenza. Hariho abantu rero batemera guheba ba sebuja, akavuga ati naho umpaye umwidegemvyo ndagukunda, nshaka ko tugumana. Nguyo azoba uwawe ibihe vyose, ntazopfa asubiye kuronka liberté, ntazopfa asubiye kugira jubile, ntazopfa asubiye kurekugwa definitivement. Uyo azocika umu esclave kuko azoba yarahisemwo abigomba, tuzoba yahisemwo abigomba gucika uwawe. Ndaje kubabwira uyu munsi, jewe narahisemwo gukurikira Yesu ndabishaka. Yesu ashimwe cyane. Kandi si ivyo gusa, haleluya, n'amatwi twarayatoboje turamwiha tubishaka, atawudutegetse, atawutwoblije, turahitamo ngo nta handi dufise, nta wundi buzima dufise hanze ya Yesu, niwe twahisemo gukurikira. Uwo mu esclave ntibasubira kumwita umu esclave, ariko bamwita umuntu consacré. Consacré, umuntu yiyeguriye Imana, umuntu yihebeye sebuja. Muriko muranyumvaga abantu b'Imana? Rero iri jambo ndashaka kubwira ngo peu importe niveau urimo yo gukurikira Yesu, twama dufise ico dusabwa
kuri engagement irushirije iyo twari dusanzwe dufise ku bintu bijanye no kwiyegurira Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Ndangirize kuri Apocalypse. Nsome Apocalypse chapitre 19 verset 4. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bamaze kumva ivyo ndiko navuga ko kuri uyu munsi? Siko. Apocalypse chapitre 19 duhere chapitre 19 duhere kuri verset 4 tugeze kuri verset 9 ariko hinge gatoya hinge dusome kuri verset 6 kugeza kuri verset 9 Apocalypse. Numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini n'ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya kuko umwami Imana yacu ishobora vyose ihangamye. Tunezerwe duhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vyo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira ati uti hahigwa abatorewe gutaha ubwo bukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Haleluya. Hahigwa abahamagariwe. Umumarayika arambarira ati hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira ati ayo majambo n'ay'ukuri y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Bibiliya ivuze ngo Yohana yabonye Imana ihejeje gucira urubanza isi. Anya iyi chapitre ni ndende, ariko Imana irikirahana amahanga. Imana izohana Babylon. Imana irikirerekana ko mu isi atakintu na kimwe gishobora gusubsista. Iyi krize ya myaka 2 ya covid iratwereka yuko ngaha mu isi nta kintu na kimwe mu mwanya muto kidashobora gucika akantu gatoya. Kandi Bibiliya ivuga ngo uko ujya munsi urushiriza kwegera, Bibiliya irerekana neza yuko uko iminsi mibi rushiriza kwegera, iminsi mibi ni indicateur. Ibiza, amazi, myuzure, ibihuhusi ni indicateur, ni kimenyetso cibihe kitwereka ko ibintu byose biriko biraza kuri terme, ibintu byose biriko birahera. Bantu b'Imana turakunda isi, turakunda ivyo tuyitezemo, ariko ndaje kubwira ikintu kigoye niyo ndakivuze numva umenga des fois kiri bizarre, kimeze nk'igihe Yohani Batista areka arabwira abantu ngo ubwami bw'Imana ngo buraje ngo nimwihane. Ndibaza ko Yohani Batista sinzi ko yari muri saison nk'iyi, ariko biragoye kubwira abantu bo muri kino gihe ngo Yesu ageraze gutora ishengero. Ariko uyu mwanditsi aravuze ngo mbona uhoraho ahagaze ku ntebe acira imanza amahanga, ahana agira gute. Hama kandi abona ikintu gikomeye nshaka ko tukivuga duhagaze vraiment. Fisto ahadusomere tuhasubiremo. Abantu muzi ko mwakijijwe muhaguruke. Umuntu ari sûr ko yakijijwe, umuntu ari sûr ko yameshe impuzu ziwe mu maraso ya Yesu, umuntu ari sûr yuko yahaye ubuzima bw'iwe Yesu, umuntu ari sûr yuko yova mu buzima isa turiko turavuga yoja mu ijuru, uwo muntu ahaguruke. Haleluya. Ndashaka Fisto adusobanurire canke adusomere imirongo tumukurikire guhera kuri verset 7, 8 et 9. Haleluya. Aravuga natwe tumukurikire, usome uduce duto. Haleluya. Nk'abantu biteguriye aho ijambo ibwira abantu biteguriye kuja ku meza y'Imana, abantu biteguriye kuzosangira n'Imana, abantu bazi ko wa munsi anytime isaha iyo ariyo yose wa munsi urashobora gushika. Anya nibo uyu mwanditsi yabonye Imana ngo parallèlement yari kirahana amahanga, ariko ku rundi ruhande ngo iri kirahana amahanga, ngo Imana iri kirategura table. Haleluya. Ni simultanément Imana yari ikora operation zibiri, yari kirakubita amahanga, yari kirahana Babylon. Babylon ni systeme y'isi igwanya Imana. Nivyo bintu byose mubona mu isi bigwanya Imana, bigwanya kumenya Imana, bibabuza kumenya Imana, bibafeza la guerre yo mushaka gukurikira Imana, amatentation, ibigezweho, ibitwara abantu, ibigira gute. Ivyo byose ngo Imana umunsi umwe izohana iyo system, ariko igihe izoba iri kirahana iyo system, izoba iri kirabwira n'umugeni wiwe aya majambo akurikira. Nshaka yuko tuvugira hamwe kuriva kuri verset
7. Aha. tunezerwe Tunezerwe, duhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugeni wiwe ariteguye kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera kandi nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira ati andika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Suramuti hahigwa abatumiwe muri uwo munsi mukuru w'ubukwe. Arambwira ngo ayo majambo na ay'ukuri yandike. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Washobora kuvyagira mu ntebe yawe gatoya. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndababaza ikibazo mu nyishure ego canke oyaye. Ndababaza, Bibiliya ivuga ngo hahigwa abantu bose, mwumvise abantu bose bazoja kuri ayo meza. Mwumvise abantu bose bari invite. Hama mwumvise abari invite ngene bazoba bameze. Ndashaka kuvuga iki rero? Ndashaka kuvuga ngo kwiyegurira Imana bitugira abahigwe. Kwiyegurira Imana bidukarifya kuzokwicara kuri ya table kugira ngo dusangire n'Imana. Kwiyegurira Imana biduha uburenganzira bwo kugira gute, bwo kubaho uko bikwiriye kandi no kubaho tuzi ko twebwe tutameze nk'abandi bose. Ngira ndangize mvuga ngo biragoye cyane kandi biragoye cyane. Turi mu buzima aho mode, turi mu buzima aho ibintu byinshi bibatiha, bamwe bari jeune abandi barakuze, ariko turi mu buzima aho hari ibintu byinshi bitugwanya mu mutima, aho hari ibintu byinshi twumva dushaka gushikako, aho hari ibintu bigize gute. Iri jambo sinaritandukanye n'ijambo twize ko mu mwaka uheze yo kugira Yesu uwa mbere, ariko kandi iyi n'indi formulation ivuga ngo kumwiyegurira. Ndasenga kuri uyu mwaka, ndasenga ngo muri uyu mwaka twinjiyemo ukubera umwaka wo kwiha Imana cyane, ukubera umwaka wo gukunda Yesu cyane, ukubera umwaka wo kugira gute ebana, wo kwitegurira mariage, wo kuvuga ngo jewe simfise ubuzima nk'ubw'abandi bose, ariko jewe mfise ubuzima bw'umuntu agomba kwiyegurira Yesu. Birahagije ivyo wabayemo, nimba ari ambiance, nimba ari bigusamaza. Bantu b'Imana, isi ntidushobora kuyiganya yose, isi ntidushobora kuyambrasa yose, isi ntidushobora kumara ivyayo vyose, ntidushobora kuronka vyose, ntidushobora kuba vyose, ntidushobora kuba hose, ntibishoboka. Ariko kandi hari ikintu wemerewe kwakira no kugumbira, nuwo Yesu, kumwiha no kumwiyegurira, kandi uwo ntatetereza, uwo ntamaramaza, ariko kandi ukumwiha kandi ukumwiyegurira, nawe nazorushiriza kuryosha ubuzima bwawe, nawe nazorushiriza gukora. Ijambo Imana yambwiye muri iyi minsi tuko turavuga, ndiko ndimvira kuri iri jambo. Imana yarambwiye ngo ishengero rya Kristo uko rizorushiriza kuba consacré, bizogenda birushiriza kuzana réveil mu isi, bigiye kuzana ikanguro mu isi, bigiye gutuma abantu benshi bahindukirira Yesu, kuko abamukurikiye bazomukunda bamwihe ku buryo bizosisita mu bataramwizera kwipfuza kugendana no kumenya uwo Yesu twamenye, kuko baraba ingene dukundana. Muramaze kubibona, iyo ubonye couple ikundana canke iyo ubonye abantu bari mariye bakundana, uri umwana kiri muto w'umuhungu canke w'umukobwa, uravuga uti nande ndipfuza kuzoronka umuntu ankunda kujya. Muravyibuka niyo muravye muri filme, twaratwibaza ko muri filme bijya byo muri filme ahantu hose ariko bimeze, ça fait rêver.
uno munsi ishengero ntirituma abantu barota, uno munsi abakirijwe ntibituma abantu bavuga ngo turashaka Yesu, uno munsi abantu bakirijwe ntibatuma abandi bantu bipfuza Yesu kuko babona ingene dukundana, kuko telema naho ntitwamukurikiye naho dukundana menga ntituri fiancé kuri we, kuko baguma batubona tumuvanga n'abandi bagore canke tubamuvanga n'ibindi bintu. Ariko harageza aho ishengero rya Kristo rikunda Kristo rikamwomako, rikamusherisa, rikamwiyegereza, bigatuma abandi bantu bose babaraba bakabihweza bavuga ngo nanje, come on, nanje ndashaka unyereke uwo Kristo wanje. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Uyu mwaka, iyi myaka 2 iheze, narabonye abamizirima benshi bakijijwe. Ejo nashingiye intahe umuntu amwe, mu mwaka narabonye abamizirima benshi bakizwa. Nabarambwiye ati reka wowe ntavyuzi, kuko wowe yahora ari umumizirima yakijijwe, aravuga ati hari fenomene idasanzwe, hariho réveil. Ndaje koga abantu b'Imana ngo Yesu ari karakora, kandi Yesu ari karahokrita umugeni wiwe partout, ari kararondera umugeni wiwe partout, ari kararondera abamukunda n'abamushaka. Ariko twebwe nk'abamaze gukobwa, nk'abamaze kuba fiancé, responsabilité yacu niyo kwerekana les vertus du royaume, niyo kwerekana ubwiza bw'iyo Mana. Yoyo ntiboneka ariko wowe uraboneka, yoyo ntiri mu isi ariko wowe uri mu isi. Sayangana mwana w'umuntu, sayangana mukobwa w'Isiyoni, sayangana bo bakurikiye Yesu. Igihe cawe cyo gusayangana cageze, igihe cawe cyo kwaka cageze. Sayangana, kundana nawe, mukurikire kugeza naho abazokubona bose bazovuga ngo nanje ndakeneye kuba in love, nanje ndakeneye umukunzi. Hama nawe ugacubabwira uti na wewe urafise access, na wewe uravyemerewe. Mwakire, mwizere, azohindura ubuzima bwawe, azoryosha ubuzima bwawe. Nimureke tureke kugabanya agaciro k'ico Yesu ari, bigatuma abantu batamubona. Ariko ni twebwe dushobora gutuma Yesu aboneka, ni twebwe tugiye gutuma Yesu aboneka. Hagarika kumanura valeur yiwe, nta niyo woshobora kumanura, ariko vyokubera vyiza ko wewe utuma valeur ya Kristo iduga hejuru, abantu bakakuraba. Ariko abantu b'Imana, reka kuba nk'abakristo bari muri ennui, nk'uko umenga turi mu bintu tutazi iyo biriko biraje. Urabizi intumwa za Yohani Batista zaje kuraba Yesu umunsi umwe, ziramuga ati mwigisha, kubera iki twebwe maître wacu, pasteur wacu Jean Baptiste yaratubwiye turisonzesha, twama twisonzesha, kubera iki intumwa zawe zitisonzesha? Turaraba abagukurikiye baguma bajya, baguma bafungura, baguma bahaza. Why? Ko twebwe inzara no kwisonzesha. Yesu arababwira ikintu kimwe, aravuga ngo nta muntu yisonzesha ari kumwe n'umukwe, ariko igihe gicagira jewe nkagenda nkaba ntakiri kumwe nabo, ico gihe bazokwisonzesha. Yesu yashaka kubwira iki abigishwa? Yashaka kubwira abigishwa ba Yohana, mwebwe mwarisonzesha kugira ngo murondere mu nyonga hanje, kugira ngo murondere direction hanje, kugira ngo murondere orientation hanje, kugira ngo murondere icimviro canje. Ariko ababigishwa banje ntibashobora kwisonzesha barondera presence yanje igihe jewe bakwiye kurondera ndi kumwe nabo. Erega uwisonzesha n'ufise icabuze, n'ukeneye presence ariko arayirondera. Ariko abako bari kumwe na la presence, abako bari kumwe n'umugeni, nta kindi kibabereye atari iminsi mikuru, atari ukugendana nanje. Ariko umunsi ntazoba nkiri mu isi, bazoba bankumbuye, bazoba bakumbuye presence, ico gihe muzobabona bisonzesha. Ariko cette fois ntibazokwisonzesha kubera tradition n'imigenzo y'abahora bambara amagunira, ariko nibisonzesha bazokwisonzesha kuko bazoba bankumbuye, bakumbuye ico ndico bariko barakirondera, kuko ntazoba nkiri hagati yabo. Ico gihe ntibazokwisonzesha kubera umugenzo, ivyo bazobikora kuko bazi ico bakumbuye, kuko bigeze kubana naco. Haleluya. Rero ndeke kuvuga ibintu biri compliqué cyane, kuko auditoire y'uno munsi ntisa, ntidufise niveau imwe yo gutahura ibintu. Ariko ndaje kubabwira ikintu kimega abantu b'Imana, ndabipfurije ko muri 2022 ihera
twinjira muri 2023 aba bantu bose muzoba mwicaye ngaha, muzoba mwicaye kuri intebe muri hafi ya Yesu, ariko kandi mwegukiye biruta uko byari bimeze iyindi myaka yose. Mwaragendanye nawe, mwaramubonye, ata melange yabaye, atavyaha muje kwihana kuri bonana, oya, ariko muje mwumva yuko muje guserebra urugendo mwagiranye n'Imana. Haleluya, kuko muzoba mwamubonye ukundi kuntu kurusha uko mwigeze kumubona. Ndasenga ngo uyu mwaka iyi meza yacu yo guhura n'Imana ihinduke, duhure n'Imana muri degré na dimension iri différent y'ukungene vyari bimeze. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, amen, amen. Haleluya. Subiramwo iri jambo uti kwiyegura, kwiyegurira Imana, kwiyegurira Imana, kwishikanira Kristo. Haleluya. Ndasenga kugira ngo iyo ibe decision yawe y'uyu mwaka, kandi akubwire ngo iyi decision ikaba decision yawe muri uyu mwaka, ngenda kubwire ngo nta regret ishoboka. Yesu ashimwe cyane. Imana, haleluya, idapfa kwemera kwisandugu yayo ikogwako. Haleluya. Niyo yavuze ngo ugukoze ko abakoze mu mbone y'ijisho ryanje. Ufise agaciro kurusha isandugu, ufise agaciro kurusha les objets consacrés. Ariko wowe uri umuntu yashikaniwe Imana, uri w'agaciro, uri inyungu z'Imana, uri tongo ry'Imana, uri umwana w'Imana, muri imfura mu bwami bw'Imana, muri abana ba mbere ba Kristo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, reka ndababwira ikintu kimwe. Hari umuntu yigeze gushaka kuvuma Isirayeli, biramunanira kuvuma, kuko atamuntu ashobora kuvuma abantu Imana yavumye. Munyumvirize neza, mvuga iki kintu naho umenga akavura karagarutse. Reka mvuga iki kintu, subiramo uti nta muntu ashobora kumvuma. Uyu munsi ngiye gusenga, nukuri nimba hari n'umuntu yakuvumye, nimba unemera ko hari umuvumo ukuriko, nimba unizera ko hari imikoshi kuriko, haleluya, ariko asanga warakijijwe, ndaje kuvuga ngo nta kintu na kimwe yo gishobora kukuvuma, nta kintu na kimwe yo gishobora kukunesha, nta kintu na kimwe yo gishobora gute. Wowe ntushobora no kwicungera umutekano, ariko Yesu ahagarariye umutekano wawe. Yesu ashimwe cyane. Ahagarariye umutekano wawe. Niya kuretse ngo upfe akavyemera, na Stefano yapfuye Yesu ahagaze. Yesu niyo ahagaze kugira ngo amutabare, ariko Yesu yahagaze kugira ngo mu rupfu rwawe turahagararanye. Singiye kugutabara, ariko ndabibona kandi navyemeye. Bibiri ivuga ngo Stefano, uravyumva, ntiyashira amaso ku bamutera amabuye, ariko ngo ashira amaso kuri Yesu, atangura guhimbaza, bamwicisha amabuye ahimbaza, kuko kuri we icariko kirakonta si douleur, icariko kirakonta ni gloire. Yari karashigwa imbere, yari karerekwa imbere. Ndarangije vuga ngo ikintu cyose kizogushikira utashaka muri uyu mwaka, ntuzoha amasifa Satani, ariko uzumenye ngo Yesu yabiretse ngo bibe, arahagaze kandi ahagararanye na wewe, kandi yavyemeye, kandi azi ko wewe bishobora, kandi agufise kw'icizere kuko yaguhaye ubuntu bwiwe. Wewe wareguriwe mu maboko yiwe. Satani n'abadayimoni n'abapfumu n'abarozi bo mu makartier nta bubasha bakigufise ko. Utuyabo two hejuru y'amazu, abapfumu bo mu gisagara nta bushobozi bakigufise ko, nta access bakigufise ko. Ikizogushikako nuko umwami wawe azoba yacemeye, kuko nta kintu na kimwe gishobora kumuca mu ryahumye kubikwerekeye, kuko ushibamira uzigama Isirayeli ntasinzira, ntahunyiza. Haleluya. Kandi ntananigwa. Ariko kandi mwebwe ntimukiri muri nivo yo kuraba ababaroga n'ababavuga nabi. Oya, hari umwami w'ubwiza ahagaze, ahagararanye namwe, kuko mwaramwiyeguriye kandi mwaramuhaye. Haleluya. Vuga amen, vuga amen, vuga amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibitangaza, gukira, kubohoka, gutera imbere, gukuzwa, promotion, ivyo onya ntibikiri ibintu twe duteba ko cyane, kuko nivyo twagenewe, nivyo twiyemeje, nivyo uwo twihaye nico ari. Ntibikiri sujet de prière, ariko no burenganzira dufise muri Kristo Yesu. Nivyo wemerewe na Kristo Yesu. Hagarara mu kibanza cawe gusa,
haleluya. Imana yerekanira ubwiza bwayo ku buzima bwawe, nayo ibisigaye ni blabla yo mu ikartier. Gira umucyo uti ni blabla yo mu ikartier. Haleluya, amen. Mana ishimwe cyane, amen. Ni bande bumvise icyaha cyo consécration, kandi mutavyumvise nsubira mu mwanya ungana n'uwo navuze. Mwanyumvise gashengero ry'Imana. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Rero ndangiza ngomba yuko dusenga muri kino gitondo. Haleluya. Tufise isengesho uno munsi shaka kugira n'amasengesho y'uburyo bubiri, ariko uyu munsi kuri uyu musozi tumeze nk'abantu bagira bafate icemezo imbere y'Imana. Haleluya, kuko Imana yacu ni Imana y'ivyemezo, natwe turi hanga ry'ivyemezo. Haleluya. Ndemera ko uyu mwaka ukurikira ni wafatika icemezo ku buzima bwawe, Yesu muzogendana, azokwihishurira uko utigeze kumubona, kandi uzobona ukuboko kwiwe uko utigeze kukubona. Kenshi nitwe tuvyica kuko ari twege twifata uko bidakwiriye, ariko kandi ngo mwebwe muri hanga yitoranije. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ni jambo riryoshe tuzojyagura uyu mwaka, ariko uno munsi ngomba gusengera abantu babiri. Bamwe n'abantu bakijijwe, ariko ku rugezo rwabo rwo kwiha Imana bariraba bakabona babaye abafiancé infidèle. Babaye abafiancé infidèle, ntibagendeye bage bambitswe. Ofete niyo nkirealiza yuko vraiment umufiancé moderne bamwambika bage zibiri. Hariho demande ya fiançailles, hariho na fiançailles, hariho ni ya gatatu ya mariage. So rero mwege mwakijijwe mufise zibiri. Yesu ashimwe, abakijijwe mwambaye zibiri. Ako naho wambaye zibiri nabibabarira, urashobora kuba ku meza ariko utazi n'uwo mwicaranye wariho. Haleluya, kandi wicaye ku meza. Rero ndashaka mu gitigiri kinini c'abantu numva shaka ko tuza gusengana kuri uyu munsi, n'abantu avuga ngo jewe iyi myaka yanje yo kugendana na Yesu, ego naramumenye ariko ntibiryoshe, ntibishushe, kandi ndi partage, ndiyanuya. Tuvugisha ukuri, hari abantu biyanuya muri Kristo Yesu, hari abantu bumva biri mengani, uravyumva, hari abantu bumva bidashusha, tagishika kikihari. Abo n'ukuri numva ashaka kubasengera, kuko umufiancé arindiriye mariage, aguma abwira abantu vya mariage. Naho yohura n'umuhungu nkanje aca mubaza ngo ubona hobby zombera ari iyi, nkabona ivyo amahobe ntavyonzi. Kubera iki? Kuko wewe sujet ya conversation n'umunsi wa mariage. None gashengero ry'Imana vyakweri twege conversation yacu n'umunsi wa mariage. Nta nivyo dushaka ko bizoba biberegwa kure. Sio gashengero ry'Imana. Kubera iki? Kuko hari utuntu twinshi tugishaka Imana itarakora, ariko turashaka utwo tuntu kurusha uko dushaka umunsi wa mariage. Abafiancé Yesu ashimwe, murashaka mariage? Nabajije abafiancé hirya no hino, murashaka mariage? Muriko muraprepara mariage? Muravuga ivya mariage? Murabeje. Swate. Kategori ya kabiri ariyo mperako, niyo umuntu avuga ati jewe vy'ukuri sinibaza ko Yesu yoza gutora ishengero uyu munsi jewe noja mu ijuru. Sindaha Yesu, sindafata engagement kwa kundi ku munsi wa mariage, sinderekana bage banyambitse ngo mvuge narahisemo gukurikira Yesu. Ego usengera mu bakristo, urafise aho usengera, ariko nta engagement urafata yo kwakira Yesu. Ariko kuri uyu munsi ukavuga ati jewe muri bonane ya 2022 ndashaka guha ubuzima bwanje Yesu. Pour la première fois mu buzima bwanje ndashaka kumuha ubuzima bwanje, ndashaka kumukurikira, ndashaka kumwakira ngo ambere umwami n'umukiza, kugira ngo naje wembe mu gitigiri c'abantu biteguriye umunsi wa mariage. Nanje ndagomba kwizina ryanje ryandikwa mu gitabo c'ubugingo. Ndashaka gufata engagement personnel. Uwumva ashaka kwakira Yesu, ari uwa mbere, ari uwa kabiri, ari uwa kangahe,
abo ntazi naho wowe uhagaze hehe, wowe ndagusabe vraiment nkuko ku munsi wa mariage atamuntu agira mariage yinyegeje. Niyo ubonye umugabo akubwiye ngo mugire mariage mwinyegeje ucumenya ko atari fier, ariko mariage iba ku mugaragaro habona. Ndashaka abo bantu kubakira no kubasengera no munsi muri kino gitondo kugira ngo bahe Yesu ubuzima bwabo, bamumenye, bamwakire, kandi nibava muri ubu buzima baze babe muri mariage, mu bugeni buzoba aho tuzobana n'Imana ibihe bidashira, kugira ngo uzobe ku meza y'Imana. Naho imvura yo birikira kuderanja hanze, ahari hose ndashaka abo bantu muze ngaho imbere tubasengere, muncire muduhe inzira, muduhe range zibiri ngaha anya, siko muhe passage abantu bagomba kwakira Yesu. Muze ngaha muri kino gitondo, kikibi gitondo cawe ca mbere cyo kuvuga uti 2022 bye bye, isi ndayivuyemo, ivyo nari ndimo bidahesha Imana icubahiro ndabivuyemo. Uyu munsi ndakiriye Yesu ku mugaragaro, ndafashe decision. Nimba uhari uze ngaho imbere, Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Mubampera inzira abana abantu special badukoranije ngaho uyu munsi. Umuntu avuga ati ndagomba guha Yesu ubuzima bwanje, umuntu avuga ati nanje ndagomba kwizina ryanje byandikwa mu gitabo c'ubugingo. Umuntu wese ari ngaha, haleluya, aze ngaha. Bibiri ivuga ngo urahiriwe wewe uzoba muri ubwo bugeni, urahiriwe wowe uzoba muri ubwo bugeni. Haleluya. Kini gitondo cawe cyo kuvuka bwa kabiri, kini gitondo cawe cyo kwakira Yesu no guha ubuzima bwawe Yesu, ukavuga ati Yesu ndaguhisemwo, ubaye umwami wanje, nanje ngiye kuba umwana wawe. Haleluya. Aho uri hose vraiment uwo muntu mumfashe ntimurambigwe, mubakomera amashi. Natwe umunsi mariage, haleluya, mugumizemwo amashi dushimira Imana. Haleluya. Aho wicaye hose, kisi gitondo c'ifyeri, kisi gitondo cyo kuraba ko abantu bariko barakuraba, kisi gitondo cyo kwimvira abo mwazananye. Umuntu wese ari ngaha arafise abo bazananye, ariko uyu si umwanya wabo mwazananye, uyu ni umwanya wawe na Yesu. Uri wenyene, uri wenyene, uri wenyene, uri wenyene. Kumbure wavutse uri wenyene, ariko kandi no kuva muri ubu buzima kumbure uzohava uri wenyene, ariko kandi ukwiye guha Yesu ubuzima bwawe, ukavuga ati Yesu nane ndagomba kwitwa ta fiancée, nane ndagomba kwitwa ta fiancée, nane ndagomba kwitwa ta fiancée, nane ndagomba kwitwa ta fiancée. Haleluya. Umuntu avuga ati uyu ni umunsi wanje wo kwakira Yesu. Uri we wese aho uri hose, naho wowe uhagaze hajya kwibarabara, naho wowe uri kurumenga nturi mu vyo ngaha, naho wowe uhejeje kugira komande mwihema, naho wowe uri kurarengana ibarabara ukabura unyumva, hari umunsi kuri bonane bakiri ko baza. Reka mvuga iki kintu, hari umunsi kuri bonane nariko ndahamagara abantu baha ubuzima bwabo Yesu. Umuntu aranyumva kubera amabafre ashika kure mu quartier, umuntu arumva ndiko ndahamagara ari muhira aryamye, aravyuka arimva turenza gushika bakiri ko barahamagara, aravyuka aravunduruka, iwabo baza bamukurikiye bibaza ngo hari kibazo kibaye, kuko yasohotse yirukanka. Baza bamukurikiye, baza babonye aje kwakira Yesu. Hama na babandi bamukurikira nabone baca baraza kwakira Yesu, bose bavyutse, ariko Imana irabahamagara irabazana. Haleluya. Baraha ubuzima bwabo. Ibi ndabivuze kugira ngo mvuge ngo hari igihe umuntu aba ahagaze hanze akumva nta concentration ihari, cyangwa kumva abantu bako barakuganiriza uri kurasamara ukumva uri kure, ariko ndaje kugira ngo naho wowe uri kure hehe, ndagomba kukubwiraga muntu w'Imana, amarira yawe ni wowe uyazi, agahinda kawe ni wowe ukazi, ubukene bwo mu mutima wawe ni wowe ubuzi, umubabaro w'ubuzima bwawe ni wowe ubuzi, amajoro yawe ni wowe uyazi. Reka ndabashingira intaha imwe y'ikintu cashitse mu minsi heza. Umuntu yarandavye arambwira ati pastor, je minsi yose mwijoro iyo ndyamye hari ikintu kiza kikaminya kikaniga. Ndamubaza nti kikugira iki? Arambwira ati kiramfata kikambuza impwemu, ati amajoro yanje maze imyaka ari ukomeze, kiraniga kikaniga, nkumva impwemu zigira zigire
ngo nkavuga ngo mu izina rya Yesu, ngo hama ngo chance kugera nkavuga ngo ndekura wambwa we. Ndamaze ngaca kigenda, ngo yego gica kigenda. Canamubwira nturazi inkuru yo muri Bible ivuga abantu bakoresheje izina rya Yesu bataramwakira, sanga ntayazi. Nca ndamubwira nturabonaga abantu b'Imana, munyumvirize mwese n'uwo bari karatambuka vrima ahagarare gatanyumviriza. Ikintu namubaje none ibi bintu hari abantu babiza, aramwe ati nta muntu numwe jewe numwe ndabarira ibi bintu ko binshikira, nibimaze imyaka ingahe, imyaka myinshi. Nca numva kumubwira iki kintu, ndavuga ngo cane mwebwe abajene muri ngaha munyumviriza, hari ibintu byinshi ubamwo uri wenyene ata muntu numwe abizi kuri kurabibamo, ariko kubera dufise n'ubugenzi butari ubwa vrai, ugasanga turihagararako, kandi ugasanga umuntu afise amajoro mabi, ugasanga umuntu afise ubuzima bugoye, ugasanga umuntu aratwenga adatwenze, ugasanga umuntu aragira selfie akifotora twenze adatwenze kugira yerekane ko amerewe neza. Bantu b'Imana tubaye muri societe, tubaye muri generation, tubaye mu gihe cyo gufakinga. Muriko muranyumvaga abantu b'Imana, tubaye mu gihe cyo kwigirisha gutwenga tudatwenze. Ariko no munsi muri kino gitondo kindi ko ndababarira, ndiko ndababwira umuntu yitwa Yesu ashobora kuza mu buzima bwawe agakora igikorwa ca vrai. Nta droit ufise, nta na privilege ukwiye guha abo gutwenga, kuko ntituri mu gitondo c'ifyeri, turi mu gitondo aho tuvuga ngo Mana ndakwiyeguriye, ndakwihaye, niwe wuzi, niwe wonkura hondi, sishaka kwigirisha, sishaka kwiyumvira abandi. Kuko abantu b'Imana igihe twiyumvira abandi, iyo turiko turakubitika, iyo turiko turarondeka idutabara, iyo turiko turahamagara Yesu mu majoro no mu bitondo vyacu, abo bantu bose siho baba bari, kandi rimwe na rimwe ntibafise na capacité yo kudutabara. Ariko Yesu ndiko ndababwira muri kino gitondo arahindura ubuzima bw'umuntu, arabohora umuntu, arafasha umuntu, arakiza umuntu, arahanagura amosozi umuntu, arambika ubushobozi umuntu. Uwo Yesu arahindura.